ni muzima fisimana fisumuzigamye madizosa nk'igice n'urukundo ndakomeje singisubira inyuma ko Yesu yanesheje nanje nzonesha yaraciye inzira ubu ndishikira Hola people. Ndibaza murambona. Antuka muri ko muranyumva kubera ndiko telefone nantuka nashitse ku munwa. Jese nzagenda neza so ndabaramukije aho muri amahoro y'Imana. Sonyoni nazobasha. Amahoro y'Imana. Okay. Kumazina nitwa Norasque Ntare VI Norasque Salvation Man. I am man of God. I'm new creation. I'm son of God. I'm unstoppable. Miracle man. Nandi mazina menshi harimo Papa Haya, Kezimana, Haya, Ataha. Wa muhungu wanje arabaramukije. Hari haciye igihe kirekire. Nariko ndakora prank, abakunzi ba prank. Imiriro mu makomantere imiriro ndagomba komantere igihumbi z'abantu bavuga ko babonye prank umuntu wese aza kwibona asige komantere avuga ati nayinda yikumbuye wagwana ariko cyane babantu bari muri team Ntare team. So guys, numva nubabwira ibintu byinshi cyane byinshi. Haciye iminsi myinshi ntariko ndakora prank. Ibintu bibiri byatumye ntakora prank. Cyambere umugore wanje naho ndamukorera ama prank ubwa mbere mbanamenga nituko turavyumvikana ko urabizi yuko mu rugo ari ibindi bintu bisaba yuko udoza ukaraba uti nturenze aho ndikumbwira babandi batamenya kubaka burya kubakana n'umudamu bafiko na bwa bundi busore butararongora bw'ikani urabona burya bw'ikani na bwinde na bw'ikisi butararongora ndiko ndababwira nyine bubaka burya kubaka bisaba yuko umuntu mwubakanye umutwara buke ukamutwara kubyo yumva no kubyo ashaka. Rero prank umugore wanje nemo ndamukorera zaramunyica zikamuhahamura nkabona menga si sawa. Ndavuga nti bahongo nkava nsambura urugo rwanje n'amaboko yanje ariko ko ndamukunda yarabitahuye ego icanyiretse ko yabitahuye nuko nawe yaciye ankorera ama prank yandi mwabonye zagezera kurikira. Ariko je ko yanakora prank z'urofa prank bangomba ninze nkora prank bari yindi kuramo umuntu umutima nimitaye nkayishiramo. Ariko ndamuramukije umushusho wanje ndabizi yuko ibi muzoyibonera rimwe prank ni yasohoka. Ariko babe aho uri hose ntabwo ndagukorera prank kubera ndakwanka nkikwanza ndabivuge akazoka katugashire kuri stati sheri wanje bebe honey dear wife ntabwo ndagukorera prank kubera ndakwanka ngomba just ndakwereke sorry chanigira yuko nariko neka dodo chanigira yuko nariko ndapima kamera. Janet ramurabe hiyo ari hiyo Janet. Okay, yari umuntu akeneye Janet maze iminsi mbona abasore bamurondera ubwo ntiyageze gukobwa. So okay, rero shushu sorry ntabwo mpanda gukorera prank kubera ndakwanka ni kubera urukundo ndagufitiye ruvibwina mu mutima. Niyo mpamvu rero ndagukorera prank hama
abakunzi ba mwamikazi mumaze iminsi mumbwira ati mwamikazi irarenze, thank you ku encouragement yanyu, ariko kandi sindiko ndabona ama views bimeze gute, ko ntabona ama views ko mutaduza ama views, duza cyangwa mugomba ko boostinga nk'ababande. Rero nimushireko ama views, mushireko ama views kugira munyankohaje, mushireko ama commentaire, ariko ico no bemerera coco nuko mwamikazi ryoshe, ariko kandi turiko turarondera uburyo twashaka kubaha filme kabiri mu ndwi naho bitoroshe, ariko tuko turabigerageza. Sasa mugwe mudusengera whatever aho muri. Uti n'umunsi bimeze gute? No munsi nza kubakorera prank. Turi kwa kane. Yes, turi kwa kane. Turi mu masaha ya 9h. Donc harimo wa muhungu wanje sinzi ko mwamubonye. Turi mu masaha ya 9h45. Donc niho ndikunda kuri no prank. Nimiburi amasaha umushushu wanje abayobatse ko ndiko nditegura ngo ntacerewe ngo nibiki, ariko nanje ndiko negura aga prank. Sasa aga prank kubona bakorere okay, maza kutwenga prank ino munsi muraza we fiko niko nkora pranking ndamutsa abantu twamane n'uwo wamufise ibintu by'amajambo bitafise bijyanye ndamutsa abantu apendeje peti yangu. Okay, hola my people, meze neza, jemeze fresh, ni fiko from Trafa. I love you so much. Naenda bakumbuye kwino channel ya Solution Couple. Ayenda umusore yeze. Urafise umushere nta ufise? Umushere. Ari matatani. Mumvise ko fiko atakimenya yuko atamu. No, adasobanutse. Ariko ndi matatani. Uri matatani? Abantu benshi bagumye bavuga ngo no ukora pranking. Mamalao ari amucho. Umugira baby. Umugira gahengwe na. Nese nina muretse. Urumva abantu benshi bagumye bavuga ngo ibyo bintu ngo tutarabona ngo Mamalao ngo na babla wa postinga ngo sivyo ngo canke ngo nivyo bugere ivyo bintu zo uvuga kuri rya channel yawe. Entre Africa afise channel yiwe. Afise channel yiwe na hari uburofa ntaco ubwo mushigikira. Irya channel yawe yicaki. Je umunsi nabaye en couple mushirane zo muzana ngakuri Solution Couple. Niho hantu bazobanza kumpezagirira. Mungu wacu areze n'umusore nimero ziwe ni 68. Izereza ndazibagiye ariko zerezwa na kateleviziyo muzogenda kora bigari muri biye video vyiwe afatisha telefone ashirako usanga kinimero yacanditse hajya kuri biye video ngigira navyo nkikora narakoze so genda genda manu ufise cyo niwa uravugira iwawe canke ndamusinyare Mamalao atokera kude no ngira nkamubwira ati kandi usohoke kwibarabara naza guhamagara ntwahetse kubera wewe uhavuye ariko uraberewe bro. Warumaze imisi uri ngo warumaze imisi w'ingozi so ndabakunda people. Hola. Bakasha madri varachari karafata. Kya madri hapo hiyo. Okay. Hola people. Anisa. Yes. Sasa prank ino munsi nzakuba. Ndiko nerecho. People. Ndibaza murambo na ndiko nirura injo kikiramvuna sindagwe aya
Guys, the gym, that's you. Okay. Twakire bagabo. Ya! Shushu! Ba! Shari! Kirangisha! Kenda chanza maji. Umva gute? Umva gute? Umva gute be? Chanza maji. Suka basi. Vyuka. Shush. None none. Kwa nga. Chanza maji shushu pole. Nebo. Azokufashe. Pole. Umva gute? Umva gute? Tugenda mu nzu. Ay, kanombe nyine. Ega sheri. Ega be. Tugenda mu nzu. Ega be yari prank. Kabla kusini. Ay, yari prank yashi. Ngiri akamera. Ndamutse abakunzi bacu. Baba, mfatira gutya be. Mfatira. Tene wabonye. Bojo. Aya. Ako bene kubaye nka wari ugiziga. Reka twe turakaze. Amana no sinarizi. Wazi ngo ndari. Ariko ari bibaza ngo napfuye. Ntarizi. Ni nka ugiziga. Wazi be ngo yuko Iki. Jane. Iyi prank uyibonye gute? Irare none wewe ugiuriruka hakuza kunajenze. Jane takuza kunabara. Ajyariruka yabona wewe ari buri jetri oshora. Beka yabwiye ibyo ni sifi. Wewe baravuga kubita umugabo. Mpore. Wowe urakubita umugabo. Barabivuze. Pole. Nki prank rengo bireri biki. Iyi nagoma ndabe ngino nyitaye. Azi ko kumukundu ndaruti. Ahubwo uzava muri icyo. Beka ivyuma je ndakubwira bikure ngaha. Uzogenda muri gym. None gym ibintu sindabitahura. Ibindi vya fiko. Fiko. We fiko. Fikari ngaha. Ariko kibarwa. Igwaje shirabwiye ni winjire. Rega mai kulai kwayo, mai kwayo insiganda vuga. None akomana. Fiko nta niso nawe kumbe wowe ari ngaha. Bersere. Jina senga nsanga kwa gutegurira umuti no. Nta no kunyandikira message. Ya. Jina ndumugumya aba. Mugaye de prank y'uburofa fi. Yafashe mai. Yafashe mu Yaje yakumbagaye yaje ngaho fiko. Yajanya benga. Ngera ni biki. Waja atakweke kea. None Yagera yakumbagaye. Yagera yakumbagaye. Ndabiye kuri kwima. mutamuguye. Ngwe ngo mwizosi. Shago habura abantu gusa mu burofa. Iyo wasanga ari nk'aba babagore bashaka umugabo kwapfa nkaca ndakikubwira nagose kugira udendo. Nako yabafise ingufu ya. Rega nayo ngikomeye ahubwo nashaka kwiga. Mbona tiko nko mwanya nyene bunyene. Hari no mu bariko baratura, hari nk'abariko baradudisengesho ngo umugabo wanje yopfa. Oya. Umve fiko wora. Umugabo upfa umusenga yomoke. Yomoke kandi uca witwa ngo umugabo wawe ngo yarakutaye ngo kubera ngo ufite amafuti cyangwa n'abandi bagatinya kwahukana mugakavuga ati icyo umugabo wanje agapfa nkavuma nitwa umupfakari agera iyo wari gusanga ndi mw'iryo sengesho naca ndakikunigisha
kandi nawe yabakomeye nawe reka je nari muzima iyo menya ko ari prank nkaca nja kukikunigisha tukarabuko mukagwana ukimusunika ko n'abakishika gusibye ico ni kiganiro ahubwo rero bese kiganiro tuzokora none wowe urinda ubana n'umuntu wifuza yuko yopfa ukananirwa no kugira agenda ukamubisa umve ico irayico batinya ibice nka 40 kwijana be babana batinya kumaramara ngo kwahukana shaje ndakubwiza ukuri we ndagukunda ariko nzani uburofa sinzokwemera kugwara umutima jewe batomvuga uko none baratuzi rero fiko ntibatuzi twe baratuzi ayo araza twebwe twigirisha tubana kubera mu bintu bya sudire urumva ngo Norasque aragoye mu rugo uba rero ubwiye abantu kugira ngo ntibidadire manyina ni mwihangana jewe abantu bose bazokumva n'umuntu azababwira ngo Norasque agoye nabi mu rugazo bari karababesha ikizobeza ko nguwe nabi nzoba ndi jenyine nzoba ndi nkana mu ghetto kandi nzoba mwijabe hagati muri ville nikubera nyine ivyo bitoba ariko je ivyo bintu byo kwisudira nisudirire ku muntu ngo ivyo nje bindi wa mukobwa agira umukobwa wa rero birukana mu kazi akaguma yizini ibintu byo kwisudira biranasuzuguza have mbega ninde yavuze yatubwiye ntuzeye sage ati ivo yo kuva kuri stage bakigukumbuye apana ibintu byo kwisudiriza umuntu akakubwira ati sinda gushaka nambari he nambari mu biki byari byo byose no ukaguma wisudiriye gusa kwihangana ni vyize ariko umuntu yamaze kuvuga ati staki hakutaki ukiachwa achika ubusanzwe mu bazungu hoho iyo ikintu cerekeye divorce umwe muri barinze avuga ati jewe sinkimukunda iryo jambo rivuze gusa ati jewe mpamvu nsabye divorce sinkimukunda c'est fini mugabo ugiye kandi tubisubiye nk'umuntu arinze yatura ati je sinkimukunda bari umwana mwiza kubera hariho n'undi aba atagukunda mugabo mukagumanako urumva ugasaba no kukwica akaguma gutesa muri ukagira ukigora ngo ugomba bigorore bikanka urumva hora people mumeze neza ngina bivuga ryohe ego naye nabakumbe bakunze ba solution cup nimubona ibyo atanguye mwabibonye yaramaze iminsi ngo mu kazi kenshi nanamwegereye ngo cyari ko genda ngo ndiko ndakora ngo ubu nyarazanye ngo ama prank umwe nawe kwisesha mwamikazi Eva na stoki mwamikazi fiko asikabisa umwamikazi fiko ya premaje bimeze mugarero ibyo tubona ku mafoto nibyo tubona muri filme jewe sinzi tofauti kabisa none fiko bimeze ibintu ni sawa gose mwamikazi mu tagiye kugura ahantu imashini muri ville higeje ariko Norasque mambwira urana ko sheri usigaye wewe wigumiza nk'inkuru utabimbwiye abakobwa bariko barakora kirabwira nti uyu n'umusore kandi akeneye kubaka ngo tunguwo ngo twamubonye baramaze kukubona basire imwe Norasque hano sagetse umukobwa wose asanze uyu n'umusore uri nkumi n'uyu n'umusore uyaje nkenewe ko ubaka byakwere ubonye barakwigarama ngo jya amafoto ngo reka gufsina ngo mutoranye kujyanye ngo bazere amafoto kwere bwa aterana n'ishari aho kunaba bazanya yo be two kwica wani kwane ni kumuri abakunzi bacu hari umuntu yamaze aho komanta kuri Facebook yanje ngo ngo basha ngo twadukomantere twabakobwa ngo bahara bakomanta ari n'umukobwa ngo muga ngo jewe ngo ibana ngo figo ngo turi kumwe gushika ebana kumpera ya bino bintu abantu nk'abo nibo sawa tugumane mu bihe byose bashaka kugaruka ntibakubona nabandi mwaba muri kumwe ntibakubone yuko ukaze bakaca reka ko dushaka uyonyene none baxe bace basara je nta mukobwa n'umwe bijya twakundanye ariko nuko mute mu birabe kaye mwirinde mu abantu je nta mu ex ntabyo twavuze ivyo urumva rero ko ndavuga nta mu ex n'umwe n'ifisi
cyo kumwe nanje Fiko nawe nta n'umukobwa n'umwe afise umu Naje nta numwe mfise yo oya we barakuja we ndakuzi wabona bivugiye ga bari witerera inkuru bari niterera inkuru naje bariko niterera inkuru oya rena yuko ndavuga ariko nakuba ubanza ndindire oya ahubwo wewe banza ndindire kumbe utuntu twese ariko ndivuga ariko ndijogingira ngo nagize aba ex benshi ngumvise imyaka 20 abantu baca baje nabwo ariko wewe abantu baraza amateka yiwawe niwayamenye sina bavuga ko sinawoga sinahofu na sinaboga boga ntikibaho mu Giswahili boga wavuze woga sinahofu sijari sijari wavuze sijari cyo gisigura ntaco nitaye I don't care ntaco witayeho shushu uri umuntu w'umumama kuhusu wa ex sijari ujari chochote okay reka turamutse abantu bari muri Kenya Ismail Prince narubigire neza Bofet nakusalimia sana smile friends tumwanke rero turamwaza Ismail twamwana n'umugenzi Kenya ariko Kenya sumubofre good tunamsalimia sana wewe sio bofre sasa keke watukuye amatamukano watu tukadubisa bofre wa Kenya Jeni bugaba komanda ngo nuburi kumwabura koroka karakorotse nico gituma remwe abakobwa amwe ntimugire ubwoba kuri Fiko nuburi kumwabura koroka aracari kwisoko Ajari kwisoko na Climax ari kwisoko Ushaka ari kwisoko guys na Smile Prince bari kwisoko yego na Akijuru ari kwisoko Akijuru ari kwisoko arahiye gose ukuna chavyemeza icyo ni shari wemeza uko abarimo hego Fiko afise shari nirari irari yakwishe urumva Anita ari kwisoko bijya Anita mu mubona nta mugabo afise nta n'umusheri Klakunda ari kwisoko Klakunda ari afise amakuru nafise reka nayo Klakunda afise umusheri vraiment mo mwonone Klakunda biro officiel yego muna dafise umusheri ni Arvera muhimbare nta musheri afise Arvera nta afise kaza bakanyanyaye kwera umwaka uraheze undi muna dafise umusheri nurabizi ko adafise umusheri yarabimbwiye nta musheri afise ujya mu Barcelona ujya mu Barcelona ntiyo tubesha twiga Barcelona mwe bari ari mu mufise ibintu byo kunyegezanya family twari tubakumbuye vraiment urumva hatwokurirwa turavuga nawe yagize prank y'uburofa niwe yanta abe gufyina ntibirimo abe gufyina okay this is really okay voilà ubirabona wegisiga ucoma wanyoye wacumi cyavuga ibyo utazi okay nukuvuga abakunzi turabaramukije bakunzi bimbonesha kure yacu buzika bya kanwa karekare kan tura urugwanwa rugerina ubwo Fiko yanteze agomba kunyica kugira ndarumire nce mfafu urusha kwizinga kuri stomugo okay bakunzi rero bacu turabaramukije mahoro y'Imana aho muri hose twagomba kurimesha cyane aba bantu bitifashe neza mu rugo urabona hari igihe usanga mu rugo ibintu biriko biragorana ngo usanga bo mubakanye nta gutahura nta kumva ugasanga nyimba ari umugabo ntiyubashwe mu rugo arasutsuguritse cyo nyimba ari umudamu ugasanga nta gikundira afise arasuzugurutse agushireko hari abagabo basuzugura abagore sana ugasanga abagabo urumva mu kubasuzugura ahubwo bakarenza uretse umugabo ugasanga na ratio ayihereza umukozi uwo abagemana n'uwo mukozi ni kuvuga we cuva mu rugo ne uri umukozi ucu inde yava mu rugo uwo mugore acava mu rugo birumvikana nimwe ni direct kwa ukana oya si direct kwa ukana direct turi umva ndababwira imeshereza ndetse ndababwiye mwa ukana ariko turi mu isi ibintu binyeruka cyane isi iri speed turi mu isi iri speed kandi turi mu isi turi mu gihe ciherezo abamubona n'abakozi b'Imana mu gihe ciherezo rabo uyu mukozi w'Imana ngene yambaye rabo uyu mukozi w'Imana ngene yambaye rabo uyu mukozi w'Imana ngene yambaye neza vraiment mama pasteur n'agashene rero mukiye kumenya ko turi mu isi iri speed
ijambo ry'Imana sindabatware mu byanditse ariko ndababwira ikintu kimwe reka tukora ibintu mu giheco mu mwanya wo kunda umuntu akunditse mu mwanya we ujya ingwara nyinshi ziko zirafata abagabo ni ingwara zitwa AVC ni ingwara ipfa n'abagore abagore baragora AVC baramaze kumva umugore yarwaye AVC namaze kumwumva umugore ntabwo ara sida ntabwo ara AVC yesu isida kubera agiye mu bihe byiwe amaraso agwaye oya reka kubesha yo baza abaganga barahubwira okay basi barayigwa ariko ntibapfa n'ingoga nk'abagabo kubera bo amaraso arimo ingwara guma bapfamo ariko umugabo iziguma zitembera okay anyway karagaciye nivyo muzoca muvuga ngo ni umuganga je si ndi umuganga ni mu informaticien ngo nivyo navuze ngo nivyo ntabyo nizi ariko ndabagira ikintu kimwe urabona yuko abakobwa benshi ubu bari kwararondera abagabo ari benshi kandi urabona yuko ushe gusanga nk'umusore umwe afise abakobwa nka bane ugasanga nk'ubufiko ugasanga aguma twisha ngo nta mushara afise ariko ugasanga akundana n'abakobwa nka bane bakobwa inshuti zanje kugira ngo umenye yuko umuhungu agukunda ni ibintu bitatu sindi bukubwire ngo agupostinga ngo abakwemera yo shaka kubeshaka kugira kujya kwa Afrika akavuga ati naho ndagupostinga burya ni filme canke imba mwaramubonye ni filme canke ni sister byo birabaho hari n'umuntu agushira ngo ni best arashaka no kugushira kuri profile best rero kino gihe c'iherezo abahungu bari bakundana n'abakobwa benshi rero kugira ngo ubone ko umuntu agukunda ni ibintu bitatu nta bakobwa bari bakundana n'abahungu benshi hariyo we bandanye ibyo wavuga bandanye mvuga iby'abagabo iby'abagore ibintu babivuga rero inshuti z'umusaraba abakunzi ba mama yitwa Betty rero nagomba ndababwire kino gihe rero kundana n'umuntu wumva akagukunda urinze ubona ko umuntu uri kuramuforsa uwo muntu naho bizoshika tia pembeni forsa n'ivyo urukundo urazi yuko Q4 ndamuvuze akonjoga kata okay bazi ko Q4 ntawe wiguma mu petit frère Q4 ndakora mu kijere vahuri Q4 bazi ko Q4 yagwaye umutima kubera umukobwa nayo bayigwa akiri muto hagiye urazi Q4 ibyago byamushikiye Q4 yarakunze umukobwa ivyo rero ni ntahe iyo tuvugana ndamuzi Q4 abamuzi baramuzi akora kuri Buja TV n'ujya mu journaliste Q4 yarafata umukobwa w'umunyeshure yiga muri 10 myage higa 10 akagenda gasarira ku ishure Q4 bano badoresa ntabwo ari urukundo watangiye gukundana n'ubwo mukangaye urujya ntabari urukundo wiga mu kangaye urujya ntabari urukundo ubwo witura urukundo wari ubwo nitura urukundo jewe nuru unyi neme yuko undongora ndavyemeye ku mugaragaro n'abantu shewe nawe byavuga imvugo imbabari amatwi kurongora urumva bivuga ko habiko ese kugira mariage ndavuga ati ndavyemeye babirana biciye mategeko sino ibindi hari gihe aburi urafyina uburi kurafyina ubukene umuntu baragutera inkuru cyangwa ubukene umuntu akumara ibibazo cyangwa ubukene anti stress ubukene iradi bigo turigira ubugeni niho yatubwete umuntu mugiye kubana ntabari radio yo kukumara irungu oroba nawe narafise induratera inde ujya nka uratera induru gose ntaco mugabo ntufate mwiyo engo yo gutera induru guse oya urafise nibindi byinshi ariko umugore ahantu hose aratera induru bana nje ndavye mbona nkubuwe nihore ukuntu wowe hangayika wewe urabizi we nkiyo nitekerereje ucu utangwa kuvuga ngo none ngo habaye iki yego habaye mbamara nyine ko cyabaye kwera umugore ku munota avuga amajambo igihumbi ni kuvuga ngo wicaye utari kuravuga ayo majambo cyambona ko habavye mavuga nti yagomba nyice rega umugore agombye kukwicesha riyo okay lakini sasa jana nilisikia kitu kamchezaji wa filamu kutoka Tanzania alisema hivi mie sitaachana na mume wangu kwa sababu sina muda wa kuanzisha mahusiano mapya. Umva akaba yarakubwiye ngo aragukunda nawe muri 10 banirangazo itamwumwe. Kibazo rero sirekera akaba atarakubwira ngo ntagukunda wakaba mwese akibabesha bigakunda bana hapo none tabakoze bimana none ucumureka ngo kubera wumvise ngo akundana naka harikaba ari wawe shetani shaka kukunyaga uragerageza shetani shaka kukunyaga kadana n'abandi mugari gwawe nganga ni hapo uraje wowe gutanguza urukundo shashikondo barikora bale yakwambia sikutaki akikwambia hakutaki wende lakini akikwambia nakupenda akamuka
urazi gusuzugurwa n'umuntu mukundana. Ega je sinavuze amusuzugura ega hari umuhungu abakubeshe nyine ukabona igara gukunda mugo ukaca wumva ngo urakundana n'uyundi. Oya ivyo bintu byo kumva naje naho no kumva yuko ukundana n'uwundi sinoguheba. Ivyo bintu byo kumva ibintu sibyo. Ujyo yavuze ati naho no mubona. Naho no mubona. We yavuze ati jewe naho no mubona. Amusanga mu cyumba. Nubwo ati ambara. Mugabo wanje ambara. Mahusiano mapya. Tugende muhira niko yavuze ko. Ukunda rushacha biragoye kare. Bigoriye. Kutanguza nyine biragoye nka fiko nuzi ko ari muri matatani. Bazugira ngo hitemo. Aguma chavyuka ivy'abakobwa bigarenga kumbe hajya ureka kurongora kubera wabuze guhitamo kiragira waramubuze buri komeye ntashwa mu isanze turi mu isi nivyo shwa urayigira mugabo burya mu gihe utarahitamo utarahura nuwavre mugabo ntikivuze ko haguma guca imbere abantu kandi ukapressya wanashaka mugabo ukumva ko muri wewe vraiment ati ko biri ko siyo bayi rero twe tubakumbuye naho ubutaha ntubona ko azanye prank y'uburofa ucivugira mama mwe mucivugira amajambo burya je prank yanje ntiyari kiganiro mwe prank zanje murazonona mugaca naco nawe uzogira yindi itaja mu biganiro. Bayi rero turabakunda cyane, we love you so much, mugire subscribe na partage abatararaba ijya